ndabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu. Nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage bo muri Sudani yari imaze iminsi myinshi yiganjemo urubyiruko, yarihanganishije uruhande rw'abashyigikiye ko bayoborwa n'abasivili n'abandi bifuza ko bayoborwa n'igisirikare. Ubu igisirikare cya Sudani cyatangaje ko aricyo kiyoboye igihugu. Everybody expected because those the same general who work for Bashir, they are the same general, and because they know by November 13 they're supposed to give the power to the civilian, and they were worried because those people they commit crime. Ubu ni Abdel Malik, umunyasudani uba muri leta ya New Hampshire inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho yavugaga ko buri wese yarabyiteze kuko aba bajenerali bakoranye na Omar al-Bashir kandi bafite ubwoba kuko bakoze ibyaha muri Darfur. Amahanga n'imiryango mpuzamahanga baramagana kudeta yo muri Sudani. Mali yirukanye uwari uhagarariye itsinda ry'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. Naho isosiyete ikora imiti Aspen Pharmacare yo muri Afurika y'Epfo ifite intego yo kongera ubushobozi bwayo bwo gukora inkingo za COVID-19. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Hera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mali yirukanye uwari uhagarariye itsinda ry'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Leta fata kibanza muri Mali yahaye Hamidou Boli amasaha 72 kugira abe yavuye mu gihugu, imwagiriza ko yakoze ibikorwa bitajanye n'amabanga yiwe. Iyo nkuru yatangajwe n'ushikiranganje ujejwe imigenderanire bw'icyo gihugu no munsi kuwa mbere. Ishirahamwe CEDEAO rimaze igihe riremera leta ya Mali kugira yubahiriza amasezerano yemeye yo gukoresha amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha 2022. Mali yemeye kurangura uyo mugambi inyuma ya kudeta yabaye mu mwaka uheze. Abategetsi mfata kibanza ba Mali batangaje muri iyi ko bazokwemeza itariki y'amatora inyuma yuko habaye ibiganiro mu gihugu mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka w'2020. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo ayoboye ishirahamwe CEDEAO muri iki gihe yaragendeye umugwa mukuru wa Mali Bamako mu ntango zo ku kwezi mu ntumbero yo guhimiriza abategetsi baho gukoresha amatora ku gihe. Ikiringo fata kibanza gishikana Mali kuri demokrasi kiriko gikurikiranirwa hafi mu karere kabayemwe amakudeta atari make mu bihe bya vuba, kandi aho imigumuko y'intagondwa z'abayisilamu iriko itera ikomera cyane. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Aziya y'Uburasirazuba bw'Amajyepfo bazakora inama yabo ngarukamwaka ejo kuwa kabiri. Umukuru wa Myanmar General Min Aung Hlaing bamuhaye akato, naho Perezida Joe Biden azaba yirimo kandi Amerika atari umunyamuryango. Thomas Kamirindi abahiye inkuru. Iyi nama izamara iminsi 3 kuva ejo kuwa kabiri kugera kuwa kane, yiga ikibazo cya Myanmar. Izabera ku ikoranabuhanga rya video iyobowe na Brunei. Abakuru b'ibihugu banze ko umuyobozi wa Myanmar ayijyamo kubera ko adashaka gufata ingamba zo guhagarika urugomo abasirikare be bakorera abaturage kuva kuri kudeta yakoze mu kwezi kwa kabiri gushize, urugomo rumaze guhitana abaturage bagera ku 1,100. Leta ya Myanmar yamaganye iki cyemezo. Umuvugizi wayo Major General Zhao Mintun yabwiye itangazamakuru ko gihonyanga amahame y'umuryango wa ASEAN. Yasobanuye ko inama ariko yatumiye umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Myanmar, umudiplomate w'inararibonye Changaye, ariko ko bakibaza niba bagomba kumureka akayijyamo. Yagize ati tubikoze bishobora kubangamira ubusugire n'isura by'igihugu cyacu. Nubwo leta zunze ubumwe za Amerika itari muri ASEAN, President Joe Biden azaba ari muri iyi nama ku munsi wayo wa mbere ejo kuwa kabiri. Abayobozi b'Uburusiya n'Ubushinwa nabo bayitumiwemo nubwo nabo atari abanyamuryango. Kuba bisesengura birerekana uburemere bw'ikibazo cya Myanmar nuko ASEAN idashaka gukingira ikibaba no guha urubuga abategekesha igitugu bayirimo. ASEAN igizwe n'ibihugu 10 ari byo Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand na Vietnam. Umuryango mpuzamahanga ONU umenyesha ko miliyoni 23 z'Abanyaafghanistan bugarijwe bikomeye n'inzara. Fidel Niyongabo afite inkuru irambuye.
ico kibazo gishobora gutangura gukomera kurushiriza kuva mu kwezi kwa11 k'uyu mwaka. Ishami ry'ishirahamwe ONU rijejwe ibifungurwa FAO rimenyesha ko ingaruka z'uruzuba, intambara n'ubutunzi bwatitutse vyageramiye bikomeye ubuzima bw'abanyagihugu no gushobora kuronka ibifungurwa. Amashirahamwe atanga imfashanyo avuga ko inkurikizi z'uruzuba zibonekeje muri uyu mwaka zishobora kuzobandanya gushika mu mwaka w'2022. Mu bageramiwe n'inzara harimwo abana bari munsi y'imyaka 5, imiliyoni 3.2 bashobora kuzogira ikibazo gikomeye cyane cyo gufungura mu mpera z'uyu mwaka. Iryo tohoza ryakozwe n'ishirahamwe ONU ribaye mu gihe c'ubukanye bukomeye cegereje. Ivyo bishobora gutuma imfashanyo zidashobora gushikira ibice by'igihugu, aho imiryango izera kuri izo mfashanyo mu mezi atari make yo mu gihe c'ubukanye bukomeye. Ibihugu bihandura urubibe na Afghanistan harimo Ubushinwa, Pakistan na Iran biza vyararungitse imfashanyo. Ivyo bihugu vyaremeye kuyongereza kurushiriza kugira bifashe leta y'abataliban guhangana n'ikibazo c'ibifungurwa. Isosiyete ikora imiti Aspen Pharmacare yo muri Afrika y'Epfo ifite intego yo kongera cyane ubushobozi bwayo bwo gukora inkingo za COVID-19. Iyo sosiyete irashaka kuzaba ibasha gukora doze miliyari y'inkingo na miliyoni 300 ku mwaka mbere ya 2024. Fide Niyongabo nibyo atubwira. Izoba ivuye ku bitigiri vy'incanco ikora ku mwaka muri iki gihe zigera ku miliyoni 250. Iyo nkuru yatangajwe n'umuyobozi mukuru w'iyo sosiyete uno munsi ku wa mbere. Isosiyete Aspen Pharmacare igeze ku ntambwe ya nyuma yo gukora incanco zo kwirinda COVID-19 z'isosiyete Johnson & Johnson hisunzwe amasezerano ya masosiyete abiri yagirani. Iyo sosiyete itegekanya kuba imaze gukora incanco imiliyoni 700 gushika mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2023. Umwaka umwe inyuma yaho izo imaze gukora incanco umuriyaridi n'imiliyoni 300 hisunzwe amasezerano. Isosiyete Aspen Pharmacare yagiranye na Johnson & Johnson itegerezwa guha Afrika y'Epfo incanco imiliyoni 31, izoha kandi akarere ka Afrika incanco zigera ku miliyoni 400 biciye mu masezerano n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo na Thomas Kamirindi bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ku mupaka Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi habereye inama ihuza abayobozi b'intara y'Uburasirazuba n'iy'Amajyepfo ku ruhande rw'u Rwanda n'intara za Kirundo na Muyinga ku ruhande rw'u Burundi. Bari kumwe n'abayobozi b'uturere n'abakomine hamwe n'abigipolisi ku mpande zombi. Abo bategetsi bavuga ko barimo kuganira ibijyanye no guteza imbere imigenderanire no korohereza abanyagihugu bahana imbibi. Iyo migenderanire yajemo igitotsi kuva mu mwaka w'2015. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Abayobozi b'intara zine zibiri ku ruhande rw'u Rwanda n'u Burundi zisangiye urubibe basigura ko inama yabo idasanzwe ya mbere bagize kuri uyu wa mbere ari ugushira mu ngiro icifuzo c'abakuru b'ibihugu vyabo co kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu mwaka w'2015 ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura ivyo bihugu bibiri. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana yari kumwe na mugenzi we w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo hamwe n'abasabikira igipolisi igisirikare ba musanteri hamwe n'abajejwe iperereza. Ku izina ry'u Burundi Buramatari Albert Hatungimana yagarutse ku byo bafunditse. Ubufatanye mu gukemura ibibazo bishoboka ni ikintu twashyize imbere twumvikanye ko. Ikigira kabiri hariho guhanahana amakuru ku gihe hagati y'inzego ibibazo bigakemuka ku nzego zose. Ikigira gatatu inzego zo mu bisata bitandukanye bijejwe umutekano, bijejwe fraude, bijejwe iperereza twavuganye yuko zohanahana nazo nyene amakuru. Hari ibijyanye n'imigwi y'iterabwoba cyangwa abagizi ba nabi bagwara guhungabanya umutekano haba mu bihugu byose. Abantu usanga bacabuka imbeho ugasanga baragikoze ubugizi bwa nabi mu Rwanda cyangwa mu bica mu Burundi ugasanga baracabutse mu Rwanda. Twavuganye ko tutegezwa kubagwaniriza hamwe
ku ruhande rw'u Rwanda umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yari kumwe n'uw'intara y'Amajepfo Kayitesi Alice abatwara uturere inzego za gisirikare n'igipolisi. Ku izina ry'izo ntumwa Gasana yashimangiye ku kibazo c'umutekano ku mipaka. Nuko twiyemeje gufatanya byimbitse kugira ngo dukemure ibibazo by'umutekano ku mupaka. Ikindi hari ubukangurambaga tugomba gukora ku mpande zombi. Abanyagihugu begereye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku mpande zose babwiye Ijwi ry'Amerika akatari gake ko bifuza ko imipaka yugururwa, nuko hugurwa nkuko buguruye abandi, hanyuma natwe imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanya. Iyo mupaka wakora twarashobora tukora mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukaronka udufaranga twabasha kuraba utudagara tw'abantu. Ngo dusa n'abantu twishe, dusa n'abantu baboshwe. Imiryango yagiye ishakayo abavyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura abavyeyi babo. Nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga umunyarwanda, nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hako yago sinanayiha ukuboko ko nyaye ukuboko urumva mba nkoze fraction. Iki cifuzo abategetsi baserukiye ibihugu bibiri ntibagihuriza ko. Gasana Emmanuel abona ko intambamyi ari kiza c'umugera wa corona. Ariko mwibuke ko hajyaga habaho mbere ya covid abantu bajya guhahirana bajya kuganira ugasanga lokali cyangwa inzego zo hasi bafite ukuntu bamenya. Biracyakomeye gato kuko gifite ikibazo kiracyahari ntabwo cyari cyaje. Ubwo rero turakoze byumvikaneho tureba n'igihe ko kigenda kitungana muri iyo nzira nabwo ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ibihugu byombi baduha umurongo uko byagenda bikemuka. Yamara ku rundi ruhande Albert Hatungimana burumatari w'intara ya Kirundo yavuze ko inyishu iri mu nzego zo hejuru yiwe. Izo nzego zo hejuru zigona cayiruka gushikirizwa na Ines Sonia Niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabaye itariki 8 z'uku kwezi. Imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe inyuma y'uko habereye ugutosekazwa kw'imigenderanire, inyuma y'uko hari habayeho kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu 2015. Ku Burundi bwarasavye u Rwanda y'uko bworekura bwotanga abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ico ntikirashirwa mu ngiro. Kubw'ivyo rero imigenderanire iriho ni myiza mugabo turacakeneye kwitosora, ari naco gituma imbibe zitaruguru. Naho biruko abatwara intara zine zihana urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda bemeranije ko bagiye gushikiriza inzego zibatwara icifuzo co kugurura imipaka. Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Muri Uganda abashyigikiye leta ya Kisilamu bamaze kwigamba igisasu cyaturikiye mu murwa mukuru Kampala mu mpera z'icyumweru dusoje. Polisi yari yatangaje ko ari igikorwa cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu, ubu iravuga ko igikora iperereza ryayo kuri icyo gitero. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Mu kanya gashize igipolisi kimaze gutangaza ko hamaze guturika ikindi gisasu, akaba giturikiye muri bisi itwara abagenzi ya kompanyi ya Swift Safaris yavaga mu mujyi wa Kampala yerekeza mu karere ka Bushenyi mu burengerazuba bw'igihugu. Mu itangazo rigufi igipolisi gisohoye kivuga ko kimaze kohereza abahanga bacu mu bijyanye n'ibisasu bya bombe aho iyo bisi yarigeze ku muhanda uva ku murwa mukuru wa Kampala ugana ahitwa Masaka. Abantu babiri nibo polisi yemeza ko bamaze gupfira muri icyo gitero, n'abandi benshi ngakaba bakomeretse, ubu akaba barimo gukurwaho icyo gitero cyabereye. Ibi bibaye nyuma yaho leta ya Kisilamu yigambye igitero cyabaye kuwa gatandatu. Kwigamba icyo gitero leta ya Kisilamu yabikoze ibinyujije ku rubuga rwayo rwa Telegram. Uwo mutwe wavuze ko intumwa zawo muri Uganda arizo zateye icyo gisasu mu kabari kagendwa cyane n'abakozi bo mu nzego zishinzwe umutekano za Uganda. Amakuru dukesha inzego z'umutekano za polisi nuko icyo gisasu cyahitanye umukobwa wakoraga muri ako kabari w'imyaka 20 kikanakomeretsa abandi bantu 3 bari muri ako kabari. Polisi yanatangaje ko icyo gisasu cyatezwe hasi y'ameza n'abagabo 3 kiza guturika bamaze gusohoka. Ariko polisi ivuga ko itahamya cyangwa ngo ihakane ibyo leta ya Kisilamu yatangaje kuko ari nta bimenyetso bigaragaza ko umutwe waba wagize uruhari muri icyo gitero. Uko niko Fred Enanga umuvugizi wa polisi ya Uganda yavuze ku by'uwo mutwe watangaje. These claims of responsibility by the ISIS, first of all, is their claim reliable?
ati kwigamba kw'igitero cyo kuwa gatandatu na leta ya Kiyisilamu ntabwo twabyizera cyane kuko ntaho bishingiye kandi simbona impamvu babivuga nyuma y'amasaha hafi 48. Icyo nshaka kwizeza abanyarwanda nuko nubwo iki gitero leta ya Kiyisilamu ivuga ko iri inyuma yacyo, mu iperereza tumaze gukora nta kimenyetso kibyemeza, nta n'umuntu bari twafata mu bakekwa kuba bagikoze. Ubu rero nta nubwo twamenya impamvu bagikoze, ese baba barabitewe n'imyumvire na politike cyangwa n'ikindi kintu. Ibi nibyo tukigenzura. Si ubwa mbere umutwe w'iterabwoba wo hanze y'igihugu wigambye igitero kibereye muri Uganda. Mu wa 2010 Al-Shabaab, umutwe wo muri Somalia, wigambye ibitero bibiri byabaye icyarimwe nanone mu mujyi wa Kampala, kigahitana abafana b'umupira w'amaguru 73 n'abandi basaga 100 bagakomeretswa ubwo barebaga umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Leta yanagiye yitirira ADF ibindi bitero birimo ibyagiye bigabwa ku bantu bakomeye muri leta no mu nzego zishinzwe umutekano. Bamwe mu bashinzwe ibyo bikorwa barafunzwe. Ibi bibaye mu gihe havuga umutekano muke hafi mu karere kose k'ibiyaga bigari na cyane cyane mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda ufite ibirindiro. Uyu mutwe bivugwa ko wongereye ibikorwa byawo by'iterabwoba, dore ko usigaye ugaba ibitero hafi buri munsi ku banyekongo. Mu cyumweru gishize inteko ishinga amategeko y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba basabye ibihugu bigize uwo muryango guhuriza hamwe ibikorwa byo guhashya ibi bikorwa by'iterabwoba. Uyu ni Depite Fatuma Ndangiza uhagarariye igihugu cy'u Rwanda. The East region has seen the most heinous terrorists. Ati akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kamaze gukorerwamo bimwe mu bikorwa by'iterabwoba bikabije, ariko ibikorwa by'ibi bihugu bigamije guhangana n'ibi bitero nta musaruro bitanga. Ibikorwa by'iterabwoba biheruka muri Kenya bigaragaza ko aka karere kibasiwe n'iterabwoba kandi bikanagaragaza ubushobozi buke mu karere bwo guhangana n'iki kibazo. Ibitero nk'ibi kandi bimaze iminsi bivugwa mu Burundi. Ibi bitero muri Uganda bibaye nyuma y'iminsi mike ibihugu nk'Ubwongereza n'Ubufaransa biburiye abaturage babyo ko muri Uganda hashobora kugabwa ibitero by'iterabwoba. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Umutwe w'abarwanyi ba Mai Mai mu ntara Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'icyumweru warekuye abantu 58 bari bamaze icyumweru barafashwe bunyago bakuwe mu mihana yabo ahitwa Bibogobogo. Ni kamwe mu duce tumaze iminsi turangwamo ibikorwa byo kwibasira abagize ubwoko bw'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo abaye inkuru irambuye. Aba baturage biganjemo abana, abagore, abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga Baraka mu ijoro ryo kuwa gatandatu baherekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'indumwe za societe civile n'abashefu, byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga Mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga 3,000. Dieudonné Muhoza n'umwe muri abo batwawe bunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga icyumweru bari mu maboko ya Mai Mai. Baradushorera twese ngo dushike, baratunyaga wera ku makarite, ufite ifaranga wese baramunyaga, nta kantu na kamwe twize dusigarana. Turagenda ngo dushike ku Kagugu saa neza nijoro dusanga ariho Mai Mai nishi irenze ivanzemo abafurero abiroze bishambuke n'ingabo za Yakutumba, naho no twahuriye nabo. Batwinjiza mu nzu baradukingirana n'abana n'abagore, baraduhagurutsa badukuramo abana 4. Umwana witwa Musirimu uwa Makongo, ubundi witwa Gatutsi wa Yosefu, n'umuhungu w'Umurundi n'umushi. Naho abo bantu naho babajaniye twase kubabona. Sematungo Sombo yahunze ukubiri n'abana, arashimira chef wa localité ya Kakuku Etulo Makenda ndetse n'abagize uruhare bose kugira ngo abantu babo bari bajyanwe bunyago bare kugwe. Ndanezerewe kuri uyu munsi, umwana wanje wari wagiye n'umwana w'umukobwa yabaga kwa nyirakuru mu Bivumu, tumenya amakuru kuko nabagiye matekwa muri barya bari bagiye. Uyu munsi nanejejwe no kumanuka mva mu Bibogobogo, naciye ahagoye tugenda duhura na bamayi batunyaze, ariko nanejejwe nuko nageze Baraka nkabona umwana wanje. Namubonye, namuramukije, namwikoreyeho, twaganiriye, numva igishika nari mfite ku mutima kirise. Kuva gese sinari nkiryama ngo sinzire. Umuvugizi wa Mai Mai Biloze Bishambuke
bwana na Belize Aimable iwe avuga yuko abantu bari batwawe ubunyago bose babashikirije ingabo za Kongo ndetse n'abayobozi gakondo hamwe n'abagize societe civile, kandi ko nta basore banyuruje muri abo baturage bari bafite. Abantu twari turinze ni 46. Muri abo bantu 46 harimo abagore 12, hakabamo abagabo 4, hakabamo abana b'abakobwa 17, hakabamo n'abana b'abahungu 13. Bose ni 46. Ariko bavuga yuko abo bafite hari ari 52, abandi bavuye hehe? 52, ariko twe ku ruhande rwacu ni 40. Tubibutse ko abo bantu bari batwawe ubunyago mu bitero bagwanyi ba Maimai Biloze Bishambuke, Maimai ya Kutumba, bagabye mu miyana itandukanye y'abanyamurenge yo mu Bibogobogo, batwika 13, bica abantu barenga 15, naho barenga 7,000 bavanwa mu byabo. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Baraka mu ntara Kivu y'Epfo. Nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage bo muri Sudani yari imaze iminsi myinshi yiganjemo urubyiruko, yari hanganishije uruhande rw'abashyigikiye ko bayoborwa n'abasivile, abandi bifuza ko bayoborwa n'igisirikari. Ubu igisirikare muri Sudani cyatangaje ko aricyo kiyoboye igihugu. Kuri iki kibazo mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Adil Malik, umunyasudani uba muri leta ya New Hampshire hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangira amubwira ko ibyabaye yarabyiteze. Everybody expected, because those the same general who worked for Bashir, they are the same general, and because they know by November 13 they're supposed to give the power to the civilians. Buri wese yarabyiteze kuko urabona aba bajenerali bakoranye na Bashir mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 14 bagomba guha ubutegetsi abasivile, ariko bafite ubwoba kuko hafi ya bose bakoze ibyaha muri Darfur. Rero bafite ibibateye ubwoba kuko abasivile bagumye ku butegetsi babafunga bafatanyije n'urukiko mpuzamahanga. Iki ni ikibazo kimaze igihe kinini cyane, haba mu gace ka Sudani y'Uburasirazuba no ku ruhande rw'inyanja itukura. Ahantu hose bagiye bafunga ibintu byose, harimo imihanda. Mu burengerazuba bafunze ahantu hacukurwa amavuta, kandi nabo bafite abantu babashyigikiye bamaze iminsi 3 cyangwa 4 bigaragambya berekana ko bari kumwe nabo. Uwo ni wo mukino bari gukina, bashaka kwerekana ko abasirikari aribo kamara kurusha abasivili. Bashire yabaye ku butegetsi imyaka 30 yose, mbese urebye barashaka kuba aribo bayoboye ibintu byose. Ibaze ko bafunze imihanda iminsi igera kuri 30, nta kintu na kimwe gishobora kugera kuri Khartoum giturutse ku cyambu. Ubu ibiribwa byarabuze, nta hantu ushobora kubona umugati, ibintu byose byarahenze cyane. Niba numvise neza ibuvuze, urashaka kumvikanisha ko uyu munsi nawe iyo uza kuba uri muri Sudani uri kwigaragambya ushyigikiye abasivile, nibyo? Civilian, of course, especially the Prime Minister Abdallah Hamdok. Rwose niko bimeze, cyane cyane ku ruhande rwa Minisitiri Abdallah Hamdok, kubera ko ni umuntu ubona akorera igihugu cyane. Reba nko mu myaka yashize nari muri Sudani niga ndi umunyeshuri muri kaminuza, nafunzwe inshuro nyinshi cyane kandi mfungwa n'abasirikari. Mfitanye amateka mabi n'abasirikari, niyo mpamvu ntakunda rwose ubutegetsi bwabo. Iyo urebye aho politiki ya Sudani yerekeza uyu munsi, urabona nyuma y'ubutegetsi bwa Bashir ibintu bizaba bimeze bite? I think people keep going in the street and protest against the military. They're not gonna give up. People they hate me. Ndakeka ko abantu bakwiye kuguma mu mihanda bigaragambya bamagana abasirikari. Ntibakwiye guhagarara kuko abantu banga abasirikari. Iyo urebye imyaka 30 yose Bashir ari ku butegetsi, igihugu cyacitse n'ibice. Ubu hari Sudani ebyiri, Sudani y'Epfo yo yaragiye, reba intambaro zo muri Darfur, genocide n'ibindi. Mbaye hano muri Amerika imyaka 16, nagiye nkurikira amakuru cyane, ariko Bashir n'abasirikari nta kintu bagejeje. Hari ubutumwa bwihariye wumva watanga ku bantu bamaze iminsi bigaragambya bashyigikiye abasivili? Yego, ndifuza ko bakomeza kwigaragambya kandi ko igihugu nacyo cyashyigikira abasivili, kuko twarambiwe ubutegetsi bw'abasirikari. Nta kintu twabukuyemo muri iyi myaka yose ishize, turacyahura n'ibibazo, ahubwo wagira ngo tugendesha umugongo dusubira inyuma, kandi ibyo ni ukubera ubutegetsi bwa gisirikare. Iyo tukiza rero kuba tugifite demokarasi, igihugu cyari kuba kimaze kurushaho gutera imbere. Adil Malik, umunyasudani uba muri leta ya New Hampshire hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Thank you so much.
Tukiri kuri iyi nkuru ya kudeta muri Sudani, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Pierre Claver Nsengiyumva, impuguke mu bya politiki n'ubutabera bwa nyuma y'intambara, ari Bujumbura mu Burundi. Aravuga uko yakiriye kudeta y'uyu munsi muri Sudani. Iyi kudeta nk'uko henshi ku isi bariko barabivuga, ariko baragira icyo bayivuze ko byo nabonye ari ikintu kigoye, kandi nuvuga ko ari umuco ugoye rwose gutegera uri kuraza uri kuragaruka muri Afurika. Uravye nyine gusa mu 2020 ingene bigiye birakurikirana, bibaye mu mwanya muto. Kudeta yabaye muri Mali, indi ba muri Niger, novuga Guinée. Ukuvuga ko hariho ibintu bimwe bimwe twovuga biriko biraza, biriko biragaruka nk'intambwe. Uvuga ko ari ugusubira inyuma uravye ingene vya politiki vyariko biragenda muri iyi myaka 30 iheze. Rero menya ni nk'igihe kije kigarutse nk'igisa nk'icyabayeho mu myaka imbere ya 90. Ni zihe nkurikizi iyo kudeta ishobora kugira mu karere Sudani irimwo? Ndavuga nk'akarere ko mu ihembe rya Afurika, n'inkurikizi muri Afurika muri rusange ku bijanye na demokrasi n'umutekano. Kimwe nuko ibindi bihugu navyo nyene, igihugu nka Sudani ari igihugu kinini gikikujwe n'ibihugu byinshi, ni ukuvuga ko hari hasanzwe mbere hari no gushamirana hagati ya Sudani na bagenzi babo muri Ethiopia. Urumva hari intambara nyinshi zari zihari. Rero hagiye kubaho ukundi n'ivyo bihugu bishobora kuvugana biti gira kumbure natwe twoshobora kwikura umwanzi w'akanu hama tukakora kudeta. Bizovana kandi n'inguvu ibihugu byose byo ku isi n'amashirahamwe menshi batanguriye no kwiyamiriza iyo kudeta, kuko no kuraba ko bizova mu majambo hama akagira igikorwa kugira ngo bahagarike ivyo hakiri kare. Ahandi hoho nibaza ko ari umuco ugiye gutandukira ibihugu byose byo mu ihembe rya Afurika. Abantu bari bibajije ko igihe c'amakudeta carenganye muri Afurika, ariko nk'uko mwari ko murabivuga biriko vyibonekeza ko ibice bimwe bimwe muri Afurika amakudeta aguma bigarukira muri ivyo bice bimwe bimwe, canke bishobora gutandukira n'ibindi bihugu. Nikihe bivuze? Ni kubera iki? Ni ukuvuga ko inzego z'igisivile ziba zidakomeye cyane cyangwa zitubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu? Ni kubera iki abasirikare baguma bumva bashaka kugaruka ku butegetsi muri make? Novuga ko iyo demokrasi ishinze imizi, hanyuma hakabaho mbere n'ubutandukanya intwaro uko tuyizi, ivyo bya pouvoir executif, legislatif, judiciaire. Ni ukuvuga ko ibyo bikora neza iyo demokrasi ikora. Iyo idakora neza rero naho haba hariho abandi bantu bashobora kubironkamwo inyungu, ni ukuvuga gukorana n'amaleta